hama rero mu gusozera kugira ngo dushobore gushigikira urugwaruka rw'Uburundi kugira rubandanye rutera imbere no kurutera intege, nagomba shikirize icese gitoya kugira ngo mbandanye ndabatera intege. Yeho no kugira ngo duhimbaze uwo munsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka bifatiye ku migambi yago, hama tukigarurira tukiyitirira uwo munsi ukaba uw'urwaruka rw'inkerebutsi. Turavye mu bikorwa vyagiye birakogwa dufatiye nko ku mugambi paeje, n'umugambi umaze gutanga ivyigwa vyo gukahiriza ubwenge urwaruka rwaba 2024, gushigikira imigambi 4000, gutanga akazi k'ibanze ku bajeune 3500, gutanga ubuzi ku barenga 38,000. Hama ivyo vyose vyatumye urwaruka rwinshi ruronka akazi. Muri iyi minsi umukuru w'igihugu yaramaze iminsi ari mu gikorwa bise Caravane Inkebuzo. Ico gikorwa yari kokora cyatumye imigambi itari mike y'urwaruka ija ahabona, bigafasha n'abari bari mu nzego zitandukanye zifata ingingo kugira ngo bashobore kubona imigambi y'urwaruka aho iri hose, mbese kugira ngo vyorohe kuyishigikira bayizi uko imeze. Iyo migambi rero ikifasha urwaruka mu mbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Iyo migambi myinshi irafasha mu gutanga akazi ku bajeune, hama ivyo bikorwa vyo kwiteza imbere bigafasha gusahiriza ibisata vyo kugwiza umwimbu, bikongereza ubutunzi bw'igihugu. Ivyo bigatuma mbere n'umwimbu wiyongera, hakaboneka amasoko mashasha hamwe n'ivyo gushora hanze y'igihugu, hama hakongerezwa n'amahera mva makungu yinjira mu gihugu. Ivyo bikorwa kandi bituma urwaruka rushobora kubumbatira amahoro n'umutekano, kuko umujene ari mu gikorwa iyo ari yo sawa sawa ntabwo asamara, biramukingirira kutirirwa ku marigara, kudatwagwa n'ibimwonona, ahubwo inguvu ziwe akazishira mu bintu vya nkenerwa. Murumva yuko imigambi ari myinshi igenda ishigikira urwaruka rw'Uburundi, ari naco gituma dukwiye kuyishigikira natwe tukumva ko kamo tukakitwararika, hama dugafata ya mbere mu guhinduka. Nagomba ndabashikirize urutonde rw'aba jeune 10 batowe kugira ngo batowe muri benshi, kuko abajeune mu Burundi tumvise ko ari benshi, mugabo 10 baratowe kugira ngo batubere akarorero tubigireho. Hariho bamuhaye Chancel n'umu activiste arafasha abana mu kubagaburira mu kigo ca Busekera kibamwe imiryango y'abasangwa gutaka. Hariho Bizindavyi Reverien cooperative Inkerebutsi cleaning ni yarimwo bakora isuku. Hariho Chiza Neftali akora ibifungurwa vy'ibitungwa, akaba afise kandi n'ihinguriro ryo gusya ibigori akongera kanabirima. Hari Hategekimana Richard wo muri cooperative ba ahabona barubatse urugomero rw'umuyaga nkuba muri commune Nyabiraba. Hariho Irakoze Oziane aka Ozi Irakoze afise urubuga mbonesha kure rwitwa Siren Vibes TV. Hari Mbonimpa Ezekiel wo muri societe Haguruka Dukore, bararima inanasi bakanazidandaza, mbese bakorera ku mahegitari arenga 50. Hari Minani Flori ariwe Mutima lo Comedien akora umwuga wo gutwenza nivyo, ariko akaba nakora n'ivy'uburimyi biciye muri societe yise Isi ya Kanovera. Hariho Nico Yangereye Timote abakora imbabura nyabwonko muri Safeguard for Electricity Company. Hari Nishimwe Erwan Nolwen wo muri Van Beauty and Fashion baryohora ubwiza bw'umukenyezi haba mu maso no mu mishatsi, akongera kanavyigisha. Hari Sengiyumva Odette ari mu gisata ca sport anyonga ikinga, akaba amaze guserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu. Abo rero bagiye batogwa
batowe hisunzwe intara nyinshi zitandukanye zo mu gihugu cacu. Vyongeyeho hakaba uguserukirwa kw'abagore n'abagabo, kuko mwabibonye muri urwo rutonde yuko abakenyezi basorikwiwe ku ruhara rushimishije. Nagomba ndabacishirize ko gato ico agashimwe inkerebutsi ikikagize ni mention spéciale y'agakwavu. Murashobora guca mwimumbaza muti kubera iki agakwavu? Hari abashobora kubaza ngo nakantu gato, ariko reka ndabasigurire igituma agakwavu. Agakwavu karakerebutse, karabangutse, kabayeho neza, gasa neza, karagwira cyane. Donc ni citirano cyo kunguka, kuvyaza umusaruro, gutanga akazi. Muncamake kariminyo. Karasa neza, ni nk'umujene nyene yitahuye akagira imigambi yo kwiteza imbere, kuko abasa neza ifresheuse bari zose. Muca mwumva rero yuko iyo mention spéciale uza kuyironka ko aza kuba yari démarqué, yaragiye imbere gusumba abandi. Ariko hamande yako gashimwe hariho ubundi bushimwe buza gutangwa cyane cyane kuri batatu baza imbere. Agashimwe ka mbere, uwa mbere aza kuronka miliyoni 25 z'amafaranga y'amarundi, aka kabiri miliyoni 15, aka gatatu miliyoni 10, hama abasigaye miliyoni 2 umwe. Hama mu gutora abatsinda hariho bavuze ko hari abamambu du jury abajejwe kwegeranya abatoye muri abo bajene. Haraza ko abo amajwi yabo aza guharugwa ku bice 70%, ayandi majwi 30% aharugwa ku yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi za page. Donc abatari bwaheze gutora mubangutse juste muje kuri Facebook murabe atutu video, hama mubashire kwa majeme. Hama rero mu gusozera, kugira ngo dushobore gushigikira urugwaruka rw'Uburundi kugira rubandanye rutera imbere no kurutera intege, nagomba shikirize icese gitoya kugira ngo mbandanye ndabatera intege. Urugwaruka rw'inkerebutsi zikura amaboko mu mpuzu zigakorana ububangutsi, zihangira imirimo, zikongera zigatanga akazi, zikora zitiziganya ngo zibikunde zikunsike. Le succès n'est pas ce que vous avez, mais plutôt ce que vous êtes. Ico muri nico kibagize, ico muri nico kibakomeza, ico muri nico kibaha ingoga, mukama mukora mutiziganya ngo mwiteze imbere, muteze imbere abanyu n'igihugu cabibarutse. Muzohura n'abababwira ko ivyo muri mwatakintu, muzohura na benshi babaca intege. Ndabasavye nti muticizere, ntimudendebukirwe, hangama ku nzira yanyu mwatanguye, mugwize ibikorwa, akari inyuma karahinda, kandi ahari shaka harashika. Murakoze.